Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ligue Iteka ivuga ko urubanza rwa Florian Irangabiye hari urubanza rwa politike. Ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Ligue Iteka rikorera hanze y'igihugu kubera ryahagaritswe mu Burundi ririyamiriza ingingo yaraye ifashwe na sentare Ntahinyuzwa yo kugumiza mu munyororo umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Muri iryo shirahamwe bakaba bavuga ko urwo rubanza bigaragara ko hari urubanza rwa politike, bagasaba leta y'u Burundi ko uwo mumenyeshamakuru yorekurwa hatakirinze gusabwa kuko hari kazira ubusa. Ni mu gihe biriko bivugwa ko abajenerali babiri haribo bategetse ko Florian Irangabiye hagumizwa mu munyororo. Florian Irangabiye ni umumenyeshamakuru yari asanzwe aba mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009, aho mbere yari asanzwe akorera iradiyo y'igicaniro yo mu Rwanda. Akaba yarafashwe mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2022 igihe yari agarutse mu Burundi kuramutsa umuryango. Ico gihe yagirijwe icaha co guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu, akaba yarafashwe na General Aloys Sindayihebura yari ajejwe umutekano wo hagati mu gihugu mu rwego rw'iperereza. Aho yari apfungiwe mu iperereza ry'igihugu yarabajijwe kandi ivyerekeye ifoto yari kumwe na Perezida Kagame. Aho yari apfungiwe mu iperereza ry'igihugu kandi yarabajijwe ivyerekeye ifoto yagaragaye ari kumwe na Perezida w'igihugu c'u Rwanda, Perezida Kagame. Nayo kandi Alexandre Niyungeko we avuga ko ubutungane mu Burundi buri kure nk'ukwezi. Uwurongoye urunani rw'abamenyeshamakuru rw'abarundi UBG rukorera hanze y'igihugu kubera batswe uburenganzira bwo gukorera mu Burundi, avuga ko atagishasha bari biteze kuri sentare Ntahinyuzwa kw'ipfungwa ry'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Ni nyuma yaho ku munsi wa kane sentare Ntahinyuzwa yashimangiye ingingo ya sentare y'iyungururizo ya Bujumbura yo kugumiza mu buroko umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Uwo mumenyeshamakuru hakaba yaraciriwe gupfungwa imyaka 10. Vyinshi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo burambuye, ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Ligue Iteka ivuga ko urubanza rwa Florian Irangabiye ari urubanza rwa politike. Ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Ligue Iteka rikorera hanze y'igihugu kubera ryahagaritswe mu Burundi ririko ririyamiriza ingingo yafashwe na sentare Ntahinyuzwa yo kugumiza mu munyororo umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Muri iryo shirahamwe bakaba bavuga ko urwo rubanza bigaragara ko hari urubanza rwa politike, bagasaba leta y'u Burundi ko uwo mumenyeshamakuru yorekurwa atakirinze gusabwa kuko ari kazira ubusa. Uwurongoye iryo shirahamwe Anchere niko yagize, harasaba kandi abasanzwe bafasha Uburundi kugumiza ijisho kuri leta ku vyerekeye ico kibazo. Kubw'inkuru dukesha iradiyo Inzamba agateka kawe, Anchere niko yagize avuga ati nta gitangaje kubona Gasamburamanza yemera urubanza Irangabiye Florian yanciriwe, kuko kuva ahagarikwa vyaribonekeje ko ari urubanza rwa politike. Urubanza rwa politike rero si muri Gasamburamanza barucira, abamuhagaritse nibo bazomurekura. Muri Ligue Iteka turababazwa nuko abahanira agateka ka zina muntu bama bariko barafatwa bagapfungwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Dusaba ko leta y'u Burundi yokwikubita agashi ikarekura uwo mumenyeshamakuru. Leta irakwiye kuraba ko urwo rubanza rwaciwe hisunzwe amategeko kugira igihugu c'u Burundi kibe igihugu kirangwa n'amategeko, kuko hari abashaka gucapfuza ishusho ry'igihugu kubw'igihagararo n'igitinyiro bafise muri leta, bagatuma ubucamanza butigenga.
Biruko mu gihe biriko bivugwa ko abajenerali babiri aribo bategetse ko Florian Irangabiye agumizwa mu munyororo. Florian Irangabiye ni umumenyeshamakuru yari asanzwe aba mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kuva mu mwaka w'2009, aho mbere yari asanzwe akorera iradiyo Igicaniro yo mu Rwanda. Akaba yarafashwe mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2022 igihe yari agarutse mu Burundi kuramutsa umuryango. Ico gihe yagirijwe icaha co guhungabanya umutekano hagati mu gihugu, hakaba yarafashwe na General Aloys Sindayihebura yari ajejwe umutekano hagati mu gihugu mu rwego rw'iperereza. Aho yari apfungiwe mu iperereza ry'igihugu, yarabajijwe kandi ivyerekeye ifoto yari kumwe na Perezida Kagame. Ku gitsure ca General Ildefonsi Habarurema arongoye iperereza na General Aloys Sindayihebura akora mu biro vy'umukuru w'igihugu, mbere akaba n'umuyobozi mwishikira, Sentare Ntahinyuzwa yaraye ifashe umwanzuro wo kugumiza mu munyororo umumenyeshamakuru Florian Irangabiye mu gupfungwa imyaka 10. Kubw'amakuru ava muri Sentare Ntahinyuzwa, mbere bigashimangirwa n'iradiyo Ijwi ry'Abanyagihugu RPA, bivugwa ko abo bajenerali babiri aribo batanze itegeko ry'uko uyu mumenyeshamakuru abandanya apfunzwe. Ibi bibaye inyuma y'aho leta yaheruka gufata ingingo mu nama nshikiranganji y'uko ata mumenyeshamakuru hazosubira gupfungwa ahorwa umwuga wiwe, ko bazocibwa amahadabu gusa. Kudakwirikiza imanza uko zibereye biratosekaza ishusho y'igihugu mu makungu, mbere bigatuma n'abashaka kuzana imitahe yabo batinya kubera akarenganyo kibonekeza mu gihugu. Ildefonsi Habarurema yagiye aravurwa mu madosiye menshi harimwo n'ubunyonyezi bw'amafaranga y'agaciro mw'ibanki nkuru y'igihugu. Vyinshi kuri ino nkuru nyene nivyo turiko turabagezako. Nayo kandi Alexandre Niyungeko avuga ko ubutungane mu Burundi bukiri kure nk'ukwezi. Uwurongoye urunani rw'abamenyeshamakuru rw'Abarundi UBG rukorera hanze y'igihugu kubera batswe uburenganzira bwo gukorera mu Burundi, avuga ko atagishasha bari biteze kuri Sentare Ntahinyuzwa kw'ipfungwa ry'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Ni nyuma yaho ku munsi wa kane Sentare Ntahinyuzwa yashimangiye ingingo ya Sentare y'iyungururizo ya Bujumbura yo kugumiza mu buroko umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Uwo mumenyeshamakuru akaba yaraciriwe gupfungwa imyaka 10. Kubw'inkuru dukesha iradiyo Inzamba Agateka kawe, Alexandre Niyungeko arongoye urwo runani yagize ati: muri UBG turababajwe cane rwose n'ingingo ya Sentare Ntahinyuzwa yafashe yo kugumiza mu buroko umumenyeshamakuru Irangabiye Florian. Ikaba iciye urubanza rwa ngondangonde rwaciwe rwo gupfungwa imyaka 10. Abacamanza bafashe iyo ngingo barahejeje kwerekana yuko ubutungane bw'u Burundi bukiri kure nk'ukwezi. Barerekanye ko koko mu Burundi hatamumenyeshamakuru yohirahira ngo aryogore, kuko urwiwe rushobora guca rucibwa nk'uru ruciriwe uyu mumenyeshamakuru. Ibi bihushanye n'ivyari biherutse gushikirizwa mu nama nshikiranganji bivuga ko leta ikuyeho ibihano vyo gupfunga abamenyeshamakuru mu mwuga wabo. Tubibutse ko Florian Irangabiye yari asanzwe aba mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kuva mu mwaka w'2009, aho mbere yari asanzwe akorera iradiyo Igicaniro mu Rwanda. Akaba yarafashwe mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2022 aho yagirijwe icaha co guhungabanya umutekano hagati mu gihugu. Ico gihe kandi akaba yarafashwe na General Aloys Sindayihebura aho yari ajejwe umutekano hagati mu gihugu mu rwego rw'iperereza. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Kakuma mw'ikambi haye indaro impunzi mu gihugu ca Kenya, impunzi 3 zo muri Sudani y'Epfo zapfiriye mu mishamirano hagati y'impunzi. Intandaro y'izo ndyane hagati y'impunzi hakavamwo n'urupfu rw'abo bantu 3 baturuka muri Sudani y'Epfo ni ubukene bw'amazi meza. Abo bashaka kubuza Abarundi, Abanyekongo n'Abanyarwanda kuvoma amazi, ivyahavuye bivamwo imishamirano ihitana abantu. Imiryango y'impunzi zo mu karere k'ibiyaga binini nk'abaturuka mu Burundi, RDC n'u Rwanda barabana ay'ingwe n'abaturuka muri Sud Sudani. Mw'ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu, abagize iyo miryango ibiri barahuriye ku kibanza rudende kirimwo ibombo rimwe
ry'amazi meza mu gice cose ca Karobeyeyi ciyongera kw'ikambi ya Kakuma nk'uko bivugwa n'ababibonye. Abanyesudani y'Epfo babanje kwanyira abandi kuvoma, ni naho havuye imishamirano. Ubwo nyene Abarundi, Abanyekongo n'Abanyarwanda baciye baja hamwe kugira ngo bagwanye abo muri Sudani y'Epfo. Haciye haba guterana amabuye n'amacumu, bamwe bari bafise mbere inkoni nini nini n'ubuhiri. Imishamirano yamaze amasaha arenga abiri. Ivyo ni ibisigurwa n'abashingiye intahe SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ivyononekaye ni vyinshi. Abanyesudani batatu barishwe, impunzi nyinshi zirakomereka, harimwo Umurundi umwe yaciwe ugutwi. Uko akaba ariko izo mpunzi zimenyesha. Zimwe mu mpunzi zo mu biyaga binini zama zazize indyane. Baciye baboneraho akaryo ko kwihora kugira ngo Abanyesudani y'Epfo batakaze vyinshi. Uko akaba ariko isoko ryaho rigaragaza umubabaro. Igipolisi caratabaye ariko cari cacerewe ku buryo kitashoboye gukiza ubwo buzima bw'abantu. Ababa muri iyo kambi bavuga ko ubwicanyi buguma bwiyongera kuko ata yinga ryijana hatabayeho amabi. Abayakora hakaba hari Abanyasudani y'Epfo. Akenshi ni ubusuma bw'amapikipiki, ugukubitana n'ubusuma bukorwa mu mitego itegwa kw'ibarabara rifatanya ikambi ya Kakuma n'igice cayo ca Karobeyeyi. Kubw'impunzi zo mw'ikambi ya Kakuma muri Kenya, ukudahana nico kintu ca mbere gituma haba ayo mabi. Bavuga ko badafise amakenga yuko hazoba ukwihora. Abarongoye imiryango baratabaza bakanasaba igipolisi n'intwaro kurikanura mu ntumbero yo kugabanya ivyononekara. Kakuma n'igice cayo ciyaguye ca Karobeyeyi irimwo impunzi zirenga ibihumbi 200, harimwo ibihumbi birenga 25 vy'Abarundi. Ngaha hakaba ariho nsoreje ino nkuru nari naguteguriye, iriko iravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi. Ano makuru rero akaba ariho nyasoreje, nanagushimira kubandanya kumwe natwe. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV.